ndabahaye mwiriwe nimwe narondera ndabahaye mwiriwe nimwe narondera nimwe narondera nimwe narondera nimwe narondera mwiriwe nimwe narondera muhamashimesha nimwe narondera mwiriwe nimwe narondera ndabahaye mwiriwe nimwe narondera mwiriwe nimwe narondera abavyeyi nkaba abagenzi nkaba izi nshuti nkizi nizo narondera mwiriwe nimwe narondera bwa mbere na mbere kurinjora rinjora ni novuga ko ari ryoba irivuga kurinjora ngira ngo riri mu muvugire wa rubwiriza rinjora hama kurinjora rero ni kwicara hamwe guteramira hamwe muganira canke muganira mwongera mufungura muganira mwongera munywa muganira mwongera mutamba musangira n'ikiyago musangira ikiyago no kuryo harimo kuryoherwa ariko cyane cyane aho bitegerezwa guhereza ni guteramana muhuza ikiyago. bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu, turabahaye mwiriwe mwaramutse muhinga mu mwiza ijoro ryiza bivanye n'umwe wese aherereye. Uwo mwumva mutariko murabona ni mama Nyishu, turi kumwe n'umutumire w'umwubahwa cane yaduteye iteka tumusanze ku kivi, aremera kuduha akanya naho tumusanze ku kivi, aduhaye iminota mikeyi mugabo turabimushimira kubera ko tumutesheje akazi, ariko kandi twizera yuko ibyo tuza kuganira biza kudufasha, tuza kunguka ikintu, tuza kugira ico tumenye nk'abarundi. Ndazi hariho abameze nka jewe ico kintu batari bakizi ko kibaho ko gikorwa. Rero turabahaye kati ntarambiriye ngo mvuge byinshi, reka tumuhe karibu atwibwire, atubwire uwo ari we, atubwire n'ako kazi tumusanzemwo akariko. Murakoze murakoze cyane. Nitwa Bansayeko, hanyuma iki kibanza musanzemwo aha ni muri Centre Culturel Akiwacu. Centre Culturel Akiwacu ikigo kiri mu Kigobe inyuma gatoya ya NS barabara rimanuka uje mu Gisoda. Hanyuma ni ikigo gishyiramo hodeji, gishyiramo sinda ririmwo, ariko ndiko ndakorera ngaha muri kano kanya kubera yuko ari ibikorwa duhurira ku gikorwa citwa Rinjora. Jewe rero navuze ni bashaye ko serivisi hamwe Munyinya naryo rikorera mu Kigobe imbere yo kwaje aha dufise ibikorwa turangura harimo n'ibyo guteza imbere imico n'akaranga by'igihugu cy'u Burundi, cyangwa no gusabikanya n'imico n'akaranga y'ibindi bihugu. Hanyuma iryo shyirahamwe Munyinya n'ishyirahamwe biciye muri Centre Culturel Akiwacu yunganiye ishyirahamwe Gisabo Tours ni ishyirahamwe naryo rikorera muri iki kibanza nyene, risanzwe rifasha abantu kumenya cyane cyane Uburundi n'ubutunzi bw'Uburundi, no kuvuga bwa mbere na mbere iterambere ry'ingenzi. Abantu batazi Uburundi bakabumenya, abantu batazi ibyiza biri mu Burundi bakabimenya. Rero iryo shyirahamwe twahavuye twifatanya naryo umugambi ryariko rirashyira mu ngiro wa kino giteramo cyitwa Rinjora. Ni igiteramo kiba buri kwezi, cyane cyane mu mpera z'ukwezi, ariko haba ari kuwa gatanu. Hanyuma twaje kwifatikanya nabo rero kugira ngo tuze turatunganya kino giteramo, dufashe abarundi n'abanyamahanga kumenya ibyiza by'imico n'akaranga by'Uburundi. Ndatangaye cyane kumva ngo dufashe abantu kumenya ibyiza imico n'akaranga k'Uburundi. Hari ukuntu abantu dufata iyo tuvuze umurundi umengo n'umuntu aba afise ishusho runaka, umengo n'umuntu aba ameze ukuntu nyene yambaye ukuntu
none biraborohera mwebwe na cyane cyane iki gihe aho tubona yuko umengo imico n'akaranga by'u Burundi biriko biratituka biraborohera iyo ico cipfuzo mwihaye mubona vyoroshe kukigerako twavuga ko byoroshe kandi iyo byoroshe ntibiba binafise n'akamaro kanini aho twagiye turiga twishunga amashuri abazungu bazanye twarumvise abantu benshi bavuga ko iyo ibintu boroheye cyane atagashira nankana kandi banavuga no mu kirundi ngo ushaka umubira birakuye turafise imibutsa nk'iyo novuga ko bwa mbere na mbere bigoye kuko bidufata umwanya ikintu cya mbere ikindi nacyo dutegerezwa kwiga bwa mbere na mbere kugira turonke ivyo dusabikanya nuko tuba twize natwe tukamenya kuko byose ntituba tubizi kuvuga ngo byose nuko hano tubizi mugabo muragira ubushakashatsi igiteramo turagira ubushakashatsi iki giteramo kiratumira abantu uno munsi dufise umutumire buri munsi tuba dufise umutumire dusanzwe aza kuganira ku kintu kanaka tuba tubona ko abana b'abarundi bakwiye kumenya bariko usanga biri mu buzima bwacu bwa minsi yose mugabo ukabona turiko turabitakaza buri munsi cyangwa tukaba tunabirengana hano ubona tubifata ibisanzwe mugabo ari bimwe mu biranga ubuzima bwacu nk'abarundi iyo turiko turabita rero urumva ko tuba turiko dutakaza amarangamutima k'abarundi cyane n'agaciro kacu rero uno munsi nk'ubu dufise umutumire umuvyeyi yitwa Christine izina ry'ikirundi sinagirika neza Christine asanzwe akorera ibikorwa vyiwe vya misi yose mu ishyirahamwe ndangakaranga intatana akaba kandi amaze imyaka myinshi cyane ariko arateza imbere imico n'akaranga igihugu abantu muri murumviriza muze murihangana iri barabara riraca ku miduga minini bariko baranaryubaka muze murihangana riraca ku miduga minini kuko bariko bararyubaka ndavuze rero nti amaze imyaka itari mike ariko arateza imbere imico n'akaranga by'u Burundi akaba ari n'umuhinga mu kwambika abantu imyambaro y'ikirundi uno munsi rero akabaza kutuganirira bijanye no kwibaruka n'imanza zijanye no kwibaruka yego canke n'imigigwa ijanye no kwibaruka hariho ivyo umuvyeyi abasabwa hari ivyo arekuriwe hari ivyo abujijwe aba bana nawe hari ivyo basabwa hari ivyo barekuriwe hari ivyo abujijwe urumva ko turetse ko bidufasha ubwa mbere na mbere kuzigama uwo muco wacu novuga ko binafasha gukingira umuvyeyi n'umwana uvuze ko kandi ngo gukingira umuvyeyi n'umwana cye nibuka ko muri iyi misi iheze numvise abantu bavuga ngo urabona birashika abantu bubakanye umwe akarenga ibigo rero numvise bavuga ngo iyo wavyaye umukobwa kirazira nkuba ngo uyu mugabo ngo arenze ibigo umugore donc ari kuvyara yibarutse ngo umukobwa ngo umugore acapfa kandi urumva bakabikubwira ugasanga bariko baraguha n'ivyemeze bati turafise umuryango uyu vyagenze uko umuryango uyu vyagenze uko ati mugabo yavyaye umuhungu nta kibazo urumva nukuraba urumva ko jewe ndanatomboye ko ari aza kutuganiriza hari aho nanje ngenda nkuyemwa kandi nibwira ngo nabaza kutwumviriza nabo hari akandi kantu bahakura urumva turishimye harimo kumenya harimo kuyaga ku muco w'ikirundi none hari ikintu mukora kuko urumva nka jewe nagize imana mvukana n'umuntu amenya aya makuru kandi w'umunyakaranga nkuko baravyivugira nico gituma jewe namenye iyi evenement kwihari none hari novuga kumenyekanisha kugira ngo abantu bamenye ko iki giteramo urabona ibindi bitaramo birahaba tukamenya ngo muririmbyi runaka nige tumenya ko n'umunyamahanga yaje mugabo novuga ngo birababaje ko hariho nk'ibiteramo nk'ibi bitubwira ku karanga n'imico yacu mugabo ugasanga ari abantu batabimenya yego bwa mbere na mbere turakoresha imbuga dusanzwe dukoresha nyene kumenyekanisha ibindi bikorwa tuba turiko turarangura hanyuma ikindi nacyo turaganira n'abantu bose akavugana n'uwo begeranye yego n'uwo begeranye
hanyuma rimwe rimwe turifashisha amaradiyo atandukanye canke izindi mbuga, hari n'ibinyamakuru bihora biza bikandika, ivyo biradufasha mu kumenyekanisha kino giteramo, ariko usanga bigenda buke buke kubera ko yaba dushiramo ingufu nyinshi cyane, nibaza yuko byari guhindura isura, byari gusa ukundi, mugabo kugira ngo tuvuge tuti turiko turakorana n'ibinyamakuru byinshi, ikintu tuba dukora buri kwezi, nabyo kandi bisaba umutahe munini, bisaba umutahe munini mu bijanye n'amafaranga, mu bijanye n'abantu dukoresha hano, kuko tuba duhamagara buri gihe iyo dufise kino giteramo, hariho abanyakaranga bategereza guteramisha abantu hano, urumva ivyo vyose usanga ni uburyo tuba tukoresha abantu bari hano, tuhazana ifungurwa zimwe z'ikirundi, narabibonye kuri afishe, ndabona ngo intete, impeke, isongo, umva ibyo byose nibaza ngo novuga yuko ubusanga ko turiko dukoresha uburyo buciye bugufi, ariko ubundi turagerageza kubimenyesha abantu duciye ku buryo dusanzwe duhanze. Numvise mu mashirahamwe mukorana, wavuze ati jewe nkorerana n'ishirahamwe ryitwa Umunyinya. Umunyinya ni kuvuga iki? Umunyinya bwa mbere na mbere, tuvuze siguro y'iryo jambo, bwa mbere na mbere umunyinya n'igiti, ni igiti cimeza mu mashamba canke mu mirima yo mu Burundi no mu bindi bihugu byinshi. Ni igiti gikura nk'umutaka, gikura kimeze nk'umutaka, mu yandi majambo kimeze nk'ikizina, yego. Hama ico giti kiranafise amahwa, ariko twebwe ngiye gutangura rero gusigura umunyinya nk'ishirahamwe icyo arico n'igituma gitwa umunyinya, ayo mahwa nta gaciro na kamwe tuyaha kuri ico giti c'umunyinya. Ico duha agaciro cyane cyane ni uko ico giti gikura kimeze nk'ikizinu, kigakura kimeze nk'umutaka, kikaba gitanga agatutu. Mbere yuko dutangura gutera imikaratusi, tugatera n'ibindi biti abanyamahanga bagiye barazana, umunyinya wari uriho, kandi no mu mico y'abarundi hariho ukuntu abarundi bavuga bati, iyo ababyeyi cyane cyane bariko barahezagira abana mu bihozo, baravuga bati muramunyinya w'ingara yugamamwo abavyeyi. Urumva no kuvuga ni umunyinya ukura ugasanzara cyangwa ugasanzarara, hanyuma ugasagarara, hanyuma abavyeyi bari mu mirimo ya misi yose, cyane cyane mu mirima, bashaka kuryamika munsi y'igiti, kuryamika umwana munsi y'igiti, bazi ko haza kumva igitutu umwanya wose uzoba afite. Urumva rero twebwe cyane cyane icyo duha agaciro ni ico gitutu, kandi nino mvugo inkoramutima y'abarundi bavuga bati munyinya w'ingara wugamamwo abavyeyi. Cyane cyane turondera ako gatutu, tugaheza tugafata umunyinya ko intumbero y'ibikorwa byacu, dufata ko ari ibikorwa bishobora gukingira abantu, gutanga agatutu canke mu gutanga ubundi buryo bwose bwo gukingira canke kunganira canke kuramira. Kuvuga rero mu bikorwa dukora hariho kumenyesha abantu ibi na biriya, duciye mu bikino mpanamico, le théâtre, mu buryo butandukanye. Hari théâtre dukorera ku radio, iradiyo yahe biravana amaradiyo atandukanye, hari igihe hari ibicaho hama bigahera. Twaragiye turakora ku bikino bitandukanye, kino sokwe cha Search for Common Ground, twaraterereye ku kino agashi cha Population Media Center. Hari n'ibindi by'ayandi mashirahamwe biba bikoreshwa mu biganiro by'utare focus group, mu migwi y'ibiyago, canke bikoreshwa mu kwigisha abanyagihugu bari mu ngero zitandukanye, canke bari mu bikorwa bitandukanye, tubigisha kuri ibi canke ibindi. Uvuze umunyinya cyane wako ku kantu umunyinya
numva ko ako kantu nari maze kukumva muga nivyo bintu umuntu aririmba canke yumva n'umuntu atwumva mu guhoza umwana babigenza gutya mugabo utazi ivyo uri kuravuga ivyo ari byo urumva ko nk'ubu ntari nagize liaison naka kantu nari narumvise mu ishuri batwigisha ngo guhoza umwana urumva nibwira ko nawe ko baratwumviriza bumvise umunyinya icarico That's the situation yene ntari ndakizi navuze ni bimwe mu bigo dukora ni byo kwigisha abantu duciye mu bikino bitandukanye mu bikino canke duciye ibikino bitandukanye no kwagura hariho le théâtre radiophonique théâtre cyo ku radio hariho ivyo dusanga abanyagihugu mu mitumba twakora ivyo bintu hama tukanaganira nabo harimo izo dukorera mu bibanza nk'inyene yego hanyuma kandi kandi yaho turafise ivyigo dutanga cyane cyane kubaruka kugira ngo bashobore kwiyungunganya bashobore kwitahura bongere baniyungunganya yego canke ubundi hanyuma kandi turanakora turafise n'inyigisho dutanga kubijanye n'ubuzima ndorabwenge na santé mentale canke n'indero yisunga ubuzima ndorabwenge bw'umwana la psychoéducation novuga ko muri bisanga ndumva ko nzobarondera cyane ariho ibyo vyigwa bijanye n'inyifato ndorabwenge ku mwana cyane cyane nibwira yuko dukeneye gose cyane mu buzima kubera ko umwana nagiye nihweza sanga umengo rimwe na rimwe turabibagira ntitubahe agaciro ntitubahe umwanya ntitubitebeye ko kandi ari bwo Burundi bwejo urumva umwana apfuye hariho imyaka umwana umutakaje biba bipfuye ariko abantu benshi n'abavyeyi ugasanga juste azi yuko naguza amata arafite umukozi arafite donc ça suffit ugasanga abana bagiye barapfa ari naho kenshi tukunda kuvuga ngo bajye abana ngo abavyeyi babo ngo bafite ngo amafaranga ngo kubera iki ariko ugasanga babuze l'essentiel ikintu cankenera nanga nk'ubwana bivuze imyaka biherako yego iyo myaka imaze kurengana ibyo bintu ubutakaje umwana rero abantu bariko barakurikirana kino kiyago bashobora no gukurikirana urubuga umunyinya SBL kuri Facebook cyane cyane hari ikiganiro canke ikiyago twita tumurere twese icyo nibagikurikirana hariho hari amavideo tuba dutanga buri wa mbere zo gikurikirana ni jewe ariko amavideo atari make numva no hamagarira n'abantu benshi tubivuge kuko hari ibintu byinshi tutavuga hari ibintu byinshi tunuma umva mu ndero y'ikirundi mu fasoni hariho n'abantu benshi bazi yuko kufata sujet ukayijana ku mbuga uba wataye urupfasoni donc gutahura kuno munsi ari bumwe mu buryo dukoresha kugira ngo tuganire bwo kwigishanya hama numvise mwo gisabo tu iyonya umengo abantu benshi barayumva umengo biroroshe kumva ko harimwo ni touristique ingenzi niyo nkabishima ndaza kwifuza yuko guserukishira hamwe anabaganirira kuko ari mu TV hamwe uca tubwira byoca biryo urumva imbere ko uyo aduhi ikiganiro twashaka kumenya mbega rinjora no kuvuga iki bwa mbere na mbere kurinjora rinjora ni novuga ko ari byo bari irivuga kurinjora ngira ngo riri mu muvugire wa rubwiriza rinjora hama kurinjora rero ni kwicara hamwe guteramira hamwe muganira canke muganira mwongera mufungura muganira mwongera muganira mwongera mutamba musangira n'ikiyago musangira ikiyago no kuryo harimo kuryoherwa ariko cyane cyane aho bitegereza guhereza no guteramana muhuza ikiyago no guteramana muhuza ikiyago rero buri gihe tuba twateguye kino giteramo nk'iki gihe tuba twifuza ko abantu bahurira hamwe bagaheza bagateramana bahuza ikiyago hanyuma kandi muri kino giteramo cyacu cya rinjora umwana agitangura gutahura ibintu bya mbere bikeya mu kirundi
arashobora kuba muri kino giteramo. ntaguciriyemo uwo mwana abangana gute Ndavuga umwana atanguye gutahura ikirundi muri rusange, canke ashobora arafite abantu bariko baratamba akavuga ati mbona bijya bintu biryoshe. donc abavyeyi barashakuza bakazana nk'abana b'imyaka 5 no munsi yaho barabazana umwana akaryoherwa no kuraba amasanamu akabona intete. Hari abantu batanze intete mu ngo zabo, kanye turaza guteka muri no nkoni akabona ukuntu umuriro umeze, afise ikibazo akabaza ati kijya nigi mbega kijya nigi aya mabuye atatu ari hano yitwa gute? hano yitwa amabuye mugabo ariko hamaze ko hateretse ku inkono ni namashiga. Ibiti baza gushyira muri iki kibanza kirimo ano mabuye atatu yahindutse amashiga. Ibiti bashyiramo ntiba bikibaye ibiti muga zitwa inkwi. Urumva ibyo byose Imana amaze gutahura amajambo ya mbere y'ikirundi, afise uburenganzira bwo kuza ngaha kandi umwana ataramenya ataratahura ikirundi mugabo abona umwana arafise uburenganzira bwo kuza. Urumva ko kuva ku mezi abana bashobora kuza ngaha kuko araraba abantu batamba akavuga ati ajye masana mbona ameze neza. Gukurira rero novuga guteramira muri ako kanya k'abantu kuko umwana ari ateramanye n'abavyeyi cyangwa abantu bakuze baryohewe, arabibona kandi arabyumva. Mugabo ateramanye n'abantu bari bashavuye ko barashwana naho nyene arabibona. Rero twumva ko umwana w'amezi afise uburenganzira ngaha canke umuvyeyi afise imyaka 70 ngira ngo no gushika no mwijana ashobora gushika ngaha nawe n'ikibanza kimwe. Surtout abo urumva abafise abafise n'ibintu byinshi nostalgie niko novuga. Ego kandi nibaza ngo bo boryoherwa kunasumba abo bana ko aca yibuka akakera. None ko kuri affiche nabonye ko 3 d'entre amahera 5,000. None uwo muvyeyi yipfuza kuzana umwana wewe biba bimeze gute? Kuko numva jewe nagize umuhate wo kugira ngo abavyeyi b'abanyabujumbura na cyane jewe n'ukuri ndafise muri jewe novuga umubabaro, kuko jewe nakuze mbona badutwara kwa nyokuru, bakadutwara kwa nyokuru tukamara ikiruhuko cici cyose kwa nyokuru. Nukuvuga jewe naragize amahirwe yo kubona ibyo bita amabundi, kubona ko bavoma, kubona ko bamesurira mu mwonga, kubona ariko nibwira ngo abana bacu ivyo ntavyo bariko barajurisa, kubona indidiri, kubona ibintu byinshi nagize amahirwe yo kubona. Ariko nkavuga ngo abana turiko turavyara donc ntibabona mbega Uburundi nyabwo, kuko nibwira ngo nta shusho bagira. Jewe no mu gukura kwanje aho nagiye nkora naragize Imana ndakorera kuri terrain, ndakorana n'abarundi kazi, niho natahura mbega umurundi kazi ninde. Saba tubona ngaha anya oya umurundi kazi nyawe nuri yari hariya afise ubundi buzima buteye ubwoba butandukanye cane. Umurundi kazi wa ruguru nyene n'umurundi kazi wonga n'abantu babiri wogira ngo ni ibihugu bibiri bidasa. Rero nkavuga ngo numva nanje nagize nanezerero biki giteramo, ndavuga nti reka tubwire abavyeyi kujya wabivuze ati turabwira abatwegereye bakabwira abandi ndifuza ko nanje nobwira abanyegereye hama tukabwirana kugira ngo bana bacu nkuko babivuze bakure bazi ati erega ubundi ego cyangwa mfashe inzira niyihe inzira ndayifashiza kuko nzimiye kuko nushaka hariho n'abavyeyi hano kandi twona bibahora niko sinovuga ngo n'igihugu gusa niko n'isi yose iri kuragenda. Usanga umuntu ategerezwa gukora nushaka amasaha munani cyangwa bari n'abakora nayarenga. Rero ugasanga abana ntidushobora kugumana kugira ngo dushobore kuganira ibyo twategereza kubaganira, turiko turabigisha ibyo twategereza kubigisha, kuko abavyeyi nibo iyo tuvuze kurera cyangwa iyo tuvuze kwigisha ntidukwiye. Numvise indirimbo mu minsi heze umwigisha yakoresheje abana yavuga ngo umuvyeyi aravyara agahereza mwigisha. Abavyeyi ntibakwiye kuvyara bahetse mwigisha. Mama umwigisha yategerezwa kuduha ubumenyi ibiharuro igifaransa n'iki, ariko indero yari yo kuziko. Ego yapana ko bavyara gahereza mwigisha. Rero urumva usanga kariko karabafata kandi nta kundi bari bubigenze. Mugabo basi bibuke bakishimwe na rimwe ku gatanu. Ego canke badashoboye no kuza ngaha barungika abana canke navyo nyene binaniranye ku gatandatu canke kwa Mungu bakishemwo abana ntibagume kuri televiziyo. Abana ntibumve ko
bumve ko hari ikintu bategereza kubasangiza nk'ababyeyi babo bavuge bati ndagusumbya imyaka kuko mu Burundi cyangwa nushaka muri rusange muri Afrika imyaka n'ubutunzi bwinshi cyane umuntu usumbya imyaka nimurambwira jewe ari umugenzi wanje murambwira jewe uko umwaka uheze mba nungutse simba nkiri wa wundi donc niba hari sirago mwahuye haba hariho kumenya haba kwiga hari gukomera umva umwaka uko ugenda uragenda de toute façon hari akandi kantu gashasha kiyongera umva icyo nenda kibagiye mvuga nti none nk'abavyeyi bifuza kuzana kubera ko ku muntu akuze twabonye ko ari 5,000 none ku muvyeyi azanye umwana abo bana binjira gute abana ntitubarisha kugera ku myaka 10 ariko umwana arenze imyaka 10 turamuhisha dutangura kumuhisha nawe nk'ukuze mugabo abana bari munsi y'imyaka 10 binjira kunyina bavyeyi mwavyumvise kaze muri Rinjora nibwo ko tuzosura gusiba ni rimwe gusa vendredi imwe mu kwezi kugira ngo abana bige abana bamenye kandi for free ku buntu kuko kindi naco yego ariko nk'igihe tuba twavuze tuti twatunganije umwanya wo kwigisha abana ibi n'ibi turi amafaranga angana gutyo iyo abana bateguriwe igihe baza kwigishwa bari amafaranga menshi kubera ko biba byateguwe nibi nawe uri kuravuga uti tuvuze tuti turabatumiye nibaze barigora babicishemo kumbe ko ari nubwo ko ari intererano yo kugira ngo tuvuge tuti twese hamwe turiko turafashanya kugira ngo turiko tugira urunani rwo kuzigama akaranga ku Burundi tuvuga tuti abana turiko tubakuza nk'abarundi naho bakagenda handi azovuga ati ndi Burundi kandi ndafise agace mbuga ntakanakaranga none akazi katarashuha kuko sinsaba kukugora akazi ni kamara gushuha nca nigwanako twoshaka kubasaba ni gisabo jewe ngiye fise nkavuze muti gukorana n'abamenyesha makuru niki ibyo dusaba uburyo niki nashaka nsabe ko muri Axia turashaka kugenda cyane mu bintu culturel ariko ntituragishika ko ico kintu arige bitugora kuronka abo abantu tuganira kubyerekeranye n'imico n'akaranga twagomba rero tubasabe kuri Axia muzodufasha tuze turamenya mbega Rinjora iba ryari kugira ngo duhamagarire abantu kuyizamo kugira ngo tuze twebwe dufashanye gushitsa kure ibyo bintu by'imico kugira ngo kakanovera ko kumva imuhira iwacu mbega nigiki jewe mfise cimuhira iwacu donc nitwitwe gusa abarundi kwizina mugabo ubu umurundi novuga anezererewe aho yavuye aho wowe uri hose kandi n'abadukurikirana batari tubakumbuze mu tubereke yuko harabagiye kera tubereke erega bya bindi biracahari hariho abantu bagikurikirana ibico n'akaranga twebwe tuzokama twabasangije ubutumwa hanyuma kandi novuga ko amakuru yose tubona ko ashobora gufasha nushaka muvugo muri ko murakora tuvuga tuti turonse umufatanyabikorwa twungutse umufatanyabikorwa tutari tuzi ibintu byiza cyane hanyuma kandi namwe mwungutse abafatanyabikorwa tutari muzi ko turahari n'icyo gikorwa turiko turakora kandi n'ibintu dufise ku mutima twumva ko ari twovuga ko ari nk'itegeko dufise kuri twebwe duhabwa n'ubwenegihugu bakunzi ba Axia murumva ko twungutse inshuti cyane jewe mbere umugoroba mwiza mbere umugoroba w'umugisha kubera ko jewe ubwanje naje nibwira nimbega basha baranyakira ko batanzi baremera ko tuganira biragenda gute murumva ko nisanze muhira ndi muhira nyene kandi murumva ko tugiye kuhungukira ibintu byinshi inyigisho cyane kumenya ibintu utabirihiye atafre complémentaire ni juste kubera ko busanganywe ayo mamega yawe amugatora agatelefone kawe nkakujya ugatora uwundi mwanya wose ukongoka ubumenyi rero turamushimiye cyane ko yatwakiriye kandi twizera yuko tugiye kumenya n'ibindi bintu byinshi cyane hama turabandanya jewe mama nyishu naje mu giteramo ku bwanyu ibishoboka byose
turabisangira. Murakoze. ndabahaye mwiriwe nimwe narondera Mwiriwe nimwe narondera. ndabahaye mwiriwe nimwe narondera Baye mwiriwe nimwe narondera. nimwe narondera nimwe narondera Baye mwiriwe nimwe narondera. muha amashimesha nimwe narondera Baye mwiriwe nimwe narondera. ndabahaye mwiriwe nimwe narondera Baye mwiriwe nimwe narondera. abavyeyi nk'aba abagenzi nk'aba izi nshuti nk'izi nizo narondera Baye mwiriwe nimwe narondera. tubiryoshe cane aha nimwe narondera Baye mwiriwe nimwe narondera. ikiyondo nk'iki umuvyeyi nk'uyu ngo n'uyundi nk'uyu aba bose nk'aba nibo narondera Baye mwiriwe nibo narondera. Abakunzi ba Action twababwiye ko twaje mu giteramo Rinjora, hama mwumvise ko ari amashirahamwe yagiye hamwe. Twumvise uwo twiganiye ibijyanye n'umunyinya, nibaza ko tutazashaka kuvyibagira. Turi kumwe n'undi muntu aberewe cane, yambaye ibintu tutamenyereye. Reka aturamutse atwidondore. Murakoze cyane, murakoze. Ndashima cyane, ndashimye kandi n'aka kanya muduhaye. Hanyuma nitwa niyo ninzigiye Rivardo, nkaba ndi mu batanga ishyirahamwe Gisabo Tours, ishyirahamwe risanzwe ritembereza ingenzi rigafasha n'abarundi n'abanyamahanga kumenya byinshi by'Uburundi, byinshi by'akaranga, itunga dufise, itunga ry'abakama, itunga ntakabakabwa usanga dufise twisangije mu Burundi, tugereza kumenyesha abarundi n'abanyamahanga. Nuko twifise risanzwe rikorera mu Burundi kuva mu mwaka wa 2019, rikaba mu byo rimaze gukora ni byinshi. Riramaze gushiraho ihiganwa ry'urubugu ryitwa Urubugu Champions. Nivyo Yego cyane ryabereye aha nyene hakuri Gisabo rirahabera. Tumaze gukorera n'Ingozi kuri American Corner. Rikorera iryo higanwa riraba ku mwaka n'uno mwaka rero nibaza yuko muzodutumira tukaza kuraba ko twungutse inshuti. Hariho abantu bamaze kuronka ubushimwe nyene baryohewe cyane. Hano mu gisagara abari basanzwe bazi iryo higanwa. Hariho n'abatazerega mbega urubugu ni iki. Yego nibwira yuko izoba umwanya wo kumenya, yego tukamenya ati urubugu ni iki mbega. None jewe hari ico nahora niyumvira, Bizimana ko ndababonye ngo ndababaza, twumvise Gisabo Tour, je numvamwo tour nkumva kugenda ingezi, sivyo? None Gisabo no kugenda bihuye gute iryo zina? Urakoze cyane. Izina mu kuritora twaratetse umutwe turaraba bivanye n'icyo twari twifuza gushikako. Kuko nari natanguye ndabivuga, twifuza gushika ku ntambwe yo kumenyekanisha ibintu kama by'Uburundi, ubutunzi kama harimo n'akahise k'Uburundi. Rero muri Gisabo twaciye dufatira ku mwami Mwezi Gisabo yamenyekanye cyane mu Burundi, aho ndabavuze ku bya kahise. Uwo mwami arazwi rwose, arazwi ko yari mu bakingiye igihugu cyane, aragwanira Uburundi, aragwanya Abadagi, aragwanya abantu bose ariko baza kwinjira mu Burundi. Uko biri kose ni umwami azwi cyane muri kahise, avugwa ko byinshi. Yego hariho n'abandi b'imbere yiwe, Bantare Rushatsi, Bantare Rugamba, bose mugabo twashimiye twe tubicishe muri iryo zina rya Gisabo. Gisabo kandi hariho n'igikoresho gikomeye cyane. Musanzwe muzi ko mu Burundi igitungwa cyitwa inka ni igitungwa gikomeye cyane, ni igitungwa cubashwe kandi banagereranya n'abantu. N'umuntu afise inka aba ari umuntu w'iteka, umuntu atunze cyane. Rero mu bikoresho bijanye n'inka harimo Igisabo. Muri iryo zina rimwe gusa murumva ririmo Igisabo, harimo ibyo biraba inka, harimo Mwezi Gisabo, umwami twaronse mu Burundi. Rero ako katuwazi ko kurumva ni kugira tujanishe n'ibihe bihurirane, n'abanyamahanga bace vyoroha ko baca bumva icyo arico, uko nyene batanga bivuga ingenzi.
asha murakoze cyane urazi ko ntigeze niyumvira mwezi Gisabo muri iryo zina nabonamwo Gisabo gusa igikoresho sinigeze nkwega ngo mbone ko twigeze kuba dufise umwami yitwa Gisabo yego nibwira ngo hariho n'abandi bahora bibaza ati none gutembera na Gisabo bihuriye hehe ibiki rero murumva yuko biryoboshe birafise ukuntu nyene bifatanye kandi ari iby'agaciro none biroroshe muraronka ingenzi kubera ko je nasanze abarundi nitwebwe ba mbere tutazi igihugu cacu yego cyane biroroshe ubona abantu bijukira kuza ngo bamenye urakuze cyane dutangura Gisabo icyumviro cya Gisabo cyari ico nyene tubonye turabona ko abarundi ubwacu ntituzi igihugu abarundi ubwacu ntituzi iteka na ca kirezi twambaye bavuga bati wambaye ikirezi ntamenya ko cera niko byari twarihweje dusanga koko nivyo rero mu bikorwa vya mbere Gisabo turiko tugerageza gukora nico nyene cyo guhamagarira abarundi kumenya ivy'iwabo kubanza gutembera igihugu cyabo gikunda kubishira imbere icyumviro cyaje tugiye dukubitiye mu mahanga tubona ukuntu baje kudutembereza mu tuntu dusanzwe tudasana neza ni nk'iwacu ukabona akuzi gatoyi cyane natwe dufise ibiyaga dufise ibiyaga dufise ibintu byinshi byo kurata bavuze kahise twe turavye na kahise kizo nzuzi zose kahise kagasumo kahise twari dufise ibintu byinshi tubona tworata dutangazwa n'ivyo bintu rero tugarutse mu Burundi turavuga tuti reka dushireho ico kintu kandi abantu bo gushira imbere cyane ni abantu bo mu Burundi abarundi ubwa mbere rero ugiye kuraba n'abantu tumaze gutembereza kuva Burundi kuva Gisabo itangura gukora mu Burundi ico tumaze gushikako kandi twishimira nuko twakundishije mu Burundi abarundi tukabakundisha igihugu cyabo kandi bakaba ari benshi bariko barakigendera baratembera urashobora kubona imiryango bavuga bati yewe turaje tuze mu dutware kandi ivyo byose ni ingufu zidasanzwe twagiye dushiramo hanyuma harimo kandi nabo barundi nyene ubwabo baratahuye ko hari ibintu batazi tukagerageza kubibamenyesha nibi byose ubona turiko tugira rinjora yose iza muri ibi byo kwereka urunganwe rushasha baje barabona iby'iwacu akiwacu nakahe kuko gutembereza ingenzi gusa si kuzijana ku mitumba kuzijana kuraba ibibanza by'iratiro bisanzwe biri ngaho bashobora no kubatembereza ubacishije mu mayagwa ubacishije muri izi ntambo muri kurinjora muri rusange yego hanini rero cyabaye ico kandi uri kuraraba bariko barabikora neza cyane urabona ko abarundi bariko baravyijukira uno munsi hariho n'abandi barundi batari na Gisabo ubona bariko baratembereza ingenzi tugaca turyoherwa kuko biriko birafasha mu bintu bituma ubukerarugendo mu Burundi butera imbere ugashinga imitsi tukumva ko utembera Uburundi wa mbere ni umurundi uwo munyamahanga nawe aje uzobona ronka n'ivy'umuratira uvuga uti turahuye ndafise naho utoburonse iryo shira muri riko yatembereza nawe ubwawe ushaka ndagutwara ndakujana kuko ndahazi rero abo nyene nibo baca bagaruka bakanaturonkera nabo bandi bakiriya bo hanze bakarata igihugu kwa kuntu nyene uko bitegerezwa nuko rero hariho abantu bashobora kuvuga bati bige ibintu n'ivy'abanyamafaranga shawe wobijamwo none hariho umuntu avuga ati jewe ufise menshi ndagukorera ufise na make ndagukorera hariho umuntu ashobora ati jewe ndipfuza gutembera mu Burundi mugabo uburyo bwanje burancira karimbi ntibinkundiye mwebwe muvuga muti umuntu arinza twitura ifo ko akora tour imeze gutya canke umuntu bivanye n'uburyo bwiwe muramupropoza ati kubera ko ufise uburyo bushikaha turashobora kugutwara aha n'aha n'aha urakoze cyane nta byananiye ikiyago abarundi cyangwa abanyamahanga bose baraza ico Gisabo ikora iramwereka uwo muntu bivanye n'ico yifuza haruza yifuza kwimenyera ivya kahise haruza yifuza kumenya ubwiza bw'Uburundi haruza yifuza kumenya abantu abarundi haruza yifuza kumenya
ucuraba muri ivyo byose yifuza Aha. ugaca umwereka igiciro ca kimwe kimwe Ah. ukwaco Oh. we nyene ubwiwe bivanye N'uburyo bwiwe. n'uburyo bwiwe n'ahagera Mhm. turaganira tukumviza aho ashaka Mhm. n'aho ashobora kugeza Mhm. we nyene agaca yitorera tugaca turagira aho duhuriza iminsi yose Okay. sindi buvuge kwa kundi ngo kuko benshi n'ukuri bararyoherwa Mhm. kuko turaganira kandi tumukorera ibiko uko yifuza Mhm. ni ukuri kenshi hari nawe usanga wewe agasanga aranaronse n'ibisumba ivyo yari yiteze aravye uko yaraje avyiyumvira yego cyane hanyuma hariho n'ibindi bihe usanga twebwe ubwacu kubera umugambi dufise ni uwo kugira dukundisha abarundi igihugu cabo hari n'aho tugabanya cyane gisabika igashima kongera ko uburyo bwayo mugabo abo bantu ntibasike aho ni nk'ibintu duhora dukora aho tubahuza ari benshi tukabatwara turi mu mugwi kugira biryohe gusuma ngaho kenshi urasanga gisabira tereramo cyane turabigira ku mwaka atari kenshi kuko usanga natwe tubuze ko umuntu aca twibeshaho mugo ubundi bwobwo turabikora kugira tworohereze abo bantu abashaka gutembera nabo ugasanga uburyo ni buke mugabo yego cyane duce duhuza hamwe rya sorosoro twaca duhuza umwe akazana dukundi duke twagura tukagenda kandi bica vyoroha none iryo rimwe mu mwaka mugira nk'abantu bavyifuza abo twe turashaka kuvujana n'abandi ni nka ryari umuntu yobimenya gute ntitwigera tuvuga ngo turabitegekanya ngo ni iki gihe ni iyo murose gusa abo bantu yego ariko kenshi turabimenyesha turabishira ku mbuga zacu haba cyane cyane kuri Gisabo n'ahandi imbuga zose za Gisabo turabicisha donc genre Facebook Instagram Twitter hose X turabicisha yego abariko baratwumviriza muravyumva ashaka kuba udafise ubwo buryo bwo gutegekanya iyo tour wenyene murumva ko hariho occasion hariho amahirwe yo gufatanya n'abandi kuko nasanze ikintu gifatanije kiraryoshe hari n'igihe muba mufise umugwi musanzwemwo mwebwe mukavuga muti turi umugwi vyoryoha hariho yego cyane iyo ari umugwi biraryoha cyane nimuze mwitinye karibu cyane kandi hari naho atari Gisabo bisaba ahubwo akaba ari mwebwe nyene kuvuga muti turifitiye umugwi wacu two kwiyegeranya tugaca turaba ico dukora turabatunganiriza tukaborohereza tukaraba kandi tukanabaha n'ivyo mwifuza ku buryo muhimbagwa hanyuma hari utundi tubijya usanga turashiramo kuko twe ico dushira imbere igikuru saho hantu ubonye gusa nabo bantu muri kumwe nivyo bintu bayemwo nivyo bihe mugize muri kumwe nivyo bintu utigira wibagira navyo rero murumva tubaye benshi abantu nivyo bihe tugize bica vyora kandi bikaryoha cyane mbega nk'ubu umugwi uvuga ati iyo tugize umugwi w'abantu ushaka kugira ukavuga ati bon ubu turashaka kugenda nk'umugwi genre urumva ari nka babiri soba ari umugwi nyene ukomeye ari 10 canke 15 ni kugira ngo abantu bari mu migwi kuko ari gusanga ari abantu bari mu migwi ari nka 10-15 bagatinya bakavuga ati none twebwe ko bari benshi mu bisanzwe ahubwo babaye 15 ubukiri umugwi muto kuri twebwe duhora dutwara abashikana 30 yego turashobora gutwara ibisi yuzuye turashobora gutwara n'ibisi na zibiri igikuru nuko baba abo bantu bari kumwe kandi bagahimbagwa kuba bari kumwe kuko nidushaka abantu bagenda bagaca baje barinubana bagaca ugasanga hariho bariya ngo hariho na twebwe dushaka abantu bari kumwe tukaryoherwa hamwe koko nyene tukahimbagwa kuko ahanini nuko kuntu amahoro yo mu mutima niyo ambiance yego cyane ako kanyamuneza tuba turimo niko kaba gahambaye kandi urumva naho baba ari nka 15 na 15 numva ngo ni sawa kubera aho akayasi kaba gakwiye mwavyumvise rero tumenye Burundi dukunda Burundi kuko kugira ngo ubukundishe uwundi muntu umunyamahanga birasaba ngo nawe ububuze kugira ngo umwana wawe ugire ico umuraze ugire ico umubwiye gihugu cawe birasaba ngo ubukize rero abantu atari n'ingorane y'uburyo ugasanga ubwo bugera bufise mugabo ugasanga muri we singenzi ugasanga muri we ntiharimwo gucukura kumenya uko nk'ubu ndiko ndakwitegereza
ufise imyaka myinshi cyane kugira ngo utwigishe kahise ko Burundi cyangwa utubwire iby'Uburundi cyangwa utwereke Uburundi. Nibwira ngo vyavuye mu marangamutima yawe yo kwipfuza no gukunda igihugu cawe no kurondera no gucukura bimwe navuga byo gucukura. Urumva ni wocukura ikintu utabanje kugikunda, utabanje kumva mbega uko hari ibintu ukora kubera ko ari business uriko urarondera business, ariko hari ibindi ukora kubera ko wumva muri wewe ubikunze. Nibwira kugira ngo urugwaruka ruriko ruraruka ubu rumenye kandi rukunde igihugu, birasaba ngo bagire ababaje imbere bababwira babereke. Rero nshuti bakunzi muriko muratwumviriza, kaze muri Gisabo batubwire, batwereke, batwigishe. Rero imbere yuko tuja mu giteramo, amasaha ariko aragera y'igiteramo, ndashaka mutubwire gatoyi kuri uwo mwambaro, nako gakoni mwitwaje, n'utwo dutako mbona. Hari abantu nka jewe, hari ivyo nabonye nzi, hari n'ivyo wombaza ntomenya. Ndashaka mutubwire kuri uwo mwambaro mbega. Urakoze cyane. Nivyo urabivuze nyene, turihuta hanategeza kuba namaze gutangura. Mugabo reka ducishe ko gatoya. Uwo mwambaro musanzwe niwo witwa imbega. Imbega ni za nyambaro gishinga ntahe, inyambaro zambagwa kuva aho hambere hahise, zambagwa na zina muntu wese agomba gushaza umuntu w'umushinga ntahe, umuntu w'umugabo, umuntu ashaka. Mu bisanzwe ni impuzu, ni mararubanza, nizo mararubanza zaho hambere. Izi rero mu bisanzwe zigizwe n'imitamana. Hariho imitamana ibiri mpuza, ariko hariho n'aka kandi jewe nakagize uku, abandi kaba kera kandi agafise abakagenderamo nk'uku. Naringize nabi bakunzi muriko muradukurikira, amba ngize nabi mu bisanzwe ni ukuboko k'ukubamfu, kuko nta cumu ryigera ritwarwa n'ukubamfu. Iri riba ari icumu, nubwo uno munsi nakoresheje kano gakoni nyene, ubundi riba ari icumu rikwiye rinagororotse. Rero ariko aragenda bayifasha uku, aka niko bita ngo akayigendera, kuvuga akagendera wa mwambaro. Rero turiko turagenda, iri cumu rigira amazina menshi. Yitwa icumu iyo rigiye gucumita, rikabigaba. Bimwe bakunda gusaba iyo bagiye mu gusaba umugeni, bavuga ngo muraduha amagaba. Y'amagaba niyo yo kugendana, niyo yo kugenda umuntu afise yo kugendana. Nuko ibindi ibitako, igitako, hariho n'ibindi bitako, cyose cyo ku maboko n'igitako. Naho ngaha hari ikindi gitako nambaye, hariho n'igitako bashira hano. Nje nihuta nariko nakizanye kingaha, ariko hariho n'iki citwa igihete. Barakunda kucitiranya n'ikirezi. Yaho narindi ngo nabonye ikirezi. Oya, ikirezi kiba cyo gifise giteye ukundi kimeze nk'uko. Ariko iki naco, iki coco ni ico biti igihete. Murakoze cyane, ndabakengurukiye gose. Reka tugende kuri Njora, turagiye kuri Njora. Murakoze cyane.